mwite mutamo w'amateka umwe n'impano umwe Imana yahezegije impano mbese no gukundwa n'abantu ni mugani Desire abona yuko akomeza gukora ibintu vy'amateka kuva kera unabona yuko amaze igihe kirekire muri uno muziki kandi ukabona yuko ari we muririmbyi wa mbere agikomeza gutwara ikamba rya legend, ikamba ry'umuririmbyi w'aba legend. Ubona yuko ari we mu star wa mbere ngaha mu Burundi dufise akunzwe cyane gose. Reka dusubire inyuma tugende kuraba kwisho yakuze hariya muri German, muri Allemagne, mu Bubirigi, plutôt mu Budagi. Ubona yuko irisho yakiriwe n'abantu benshi cyane gose. Ubona yuko nkuko mwamaze kubibona abantu bari muri vibe, abantu bari bameze neza cyane gose. So guys, urabona rero ko ari ibintu biba bitesa cyane kuba umuririnzi yafise impano mbese akaba akundwa n'abantu, akaba azi no gutegura ibintu vyiwe, abasha gukundwa kandi akabasha kubikora neza, abantu batamwibagira mu mitima. Mbese ubona yuko ari zana ndirimbo nyene ubona za kera, zimwe zigera kumwubakira amateka, zimwe zanditswe neza. Ubona yuko hari arizo bari ko baryoherwa n'abafana cyangwa abakunzi b'umuziki bari bitabiriye ico gitaramo ciwe. Ubona yuko ari igitaramo cabaye ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026. Ubona yuko cyari igitaramo citabiriwe cyane gose, nkuko twabonye difference cyangwa itandukaniro ry'ibiteramo byari bimaze biba hariya mu Burayi, aho wasanga yuko utabona abantu benshi cyane gose, ariko kuri mugani Desire uyu mwaka yabikoze cyane gose. Aho ubona yari yitabiwe n'abantu benshi mbese akabasha no kubaryohera cyane gose. Ubona ariko ibintu bikomeje gutangaza abantu benshi. Ni mugani Desire ubona yatangaje abantu benshi cyane, abantu benshi mbese barivuga ati burya ati Imana ishakira guhati, burya Imana yaguhaye nta ushobora kukwaka icyo yaguhaye. Ni mugani Desire ubona yuko afise tala cyangwa ukabona yuko afise impano yo gukundwa n'abantu benshi, mbese afise n'indirimbo yagiye yandika nziza cyane gose. Ubona yuko abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri ino show, natwe tuvuga ati reka tugende kuraba kuri ino show. Ubona yuko yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane gose. So ku majambo rero hari amajambo yaraye ashikirije, ubona yuko akomeje no kuvugisha abantu benshi cyane guys. N'amajambo ubona yuko yashikirije mu rurimi rw'igifaransa, mu rurimi rw'igifaransa, akibona iyo shoko yageze neza cyane yitabiriwe n'abantu benshi kuri mbese ubona yuko ari show yari yarakoze mbese mu myaka 23 iheze. Ubona yuko ari show yakoze mu myaka 23 iheze. Muri ako ka video yabashije gushira kuri Facebook yiwe, mbese acashiraho n'amajambo agira uko ati ni mu rurimi rw'igifaransa ati ka les musiques et le sang coulé dans les mêmes veines, il y a 23 ans au Havana Club avec l'orchestre troubadour dans les mista Shangani Mushengleta Laha. Ubona yuko ayari amajambo Big Fizzo yabashe kurushira ku rubuga rwiwe. Ubona yuko ari abantu benshi bari bakomeje kuvuga kuri iyo show. Big Fizzo ubona yuko akubwira yuko ati imyaka 23 irahaciye. Ubona yuko ariko akora show hari muri Havana. Ubona yuko ari bihe byari bimeze neza. Mu Kirundi mu majambo ari mu Kirundi mu cyama kiyagize ati igihe umuziki n'amaraso bitembera mu mitsi imwe, mu minsi umwe imyaka 23 iraheze ndi muri Havana Club hamwe n'itsinda ry'umuziki Troubadour Band rya Bwana Shangani Mushenge leta twibuke ivyo bihe. So ubona yuko mbese ubona yuko ari show yabashe kwibutsa n'abantu. Ubona yuko ati uburyo buracaringa bwa bundi guys. So myimba wabonye akano gace kino show nakaye kajambo wovuga. Ubona yuko ari Big Fizzo yubatse amateka kuva kera n'ubu yari kagenda biba anabibutsa. Ubona yuko ari show iri kiravugisha abantu benshi. Reka tukubwira ati hasta la vista. Komeza ubane natwe kuri runo rubuga rwa Tech TV.